Dusubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi bacu mudukurikira mu biganiro n'amakuru dushikiriza imisi yose kuri Imboneshakure ya Hejuru TV. Umwanya rero w'amakuru agezweho ari nayo yacu ya nyuma kuri uyu munsi wa gatandatu kw'itariki ya gatandatu kwezi kwa kane 2024. Tugiye kwibanda rero muri politike hamwe n'ubutungane. Ni kenshi mu bihugu vyinshi bitandukanye cyane cyane byo ku mugabane wa Afurika, idini Eklezia Katolika ryumvikana ririko riranenga rikanegura ibikorwa n'ubutegetsi bw'ibihugu bigiye bitandukanye. Akarorero ka hafi ni mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, aho abasenyeri bo muri Eklezia Katolika iminsi myinshi bakunda kunenga ubutegetsi cane cane kubirabana n'amatora, kubirabana n'umutekano hamwe na politike. Siko bimeze gusa ahubwo no mu gihugu c'u Burundi naho biraba, kuko n'uyu munsi hari ivyatangajwe na Gervais Banshimiyubusa nyuma rero y'ikete Eklezia Katolika yoba yarandikiye abari muri politike y'u Burundi, bavuga ko bababajwe n'ingene ubutunzi n'imibano vyifashe muri iki gihe mu gihugu c'u Burundi. Tukaza rero kugaruka ku vyatangajwe na Gervais Banshimiyubusa kubirabana n'ubutungane, aho yashikirije ko ari agahomerabunwa mu gihugu c'u Burundi. Sivyo gusa kuko tubafitiye n'ibindi vyatangajwe na Eklezia Katolika. Igete rero bandikiye abategetsi binaza binakurikira kandi n'itangazo bashize ahabona muri Kigarama ku itariki ya 14. Inama nkuru y'abepiskopi Katolika mu Burundi CECAB rero ikaba ivuga ko ari ibintu bibabaje cane. Indi nkuru muza gukurikira ku buryo burambuye ya kabiri nuko inyuma y'isukari ishirahamwe Sosumo kuryo barigiye guhingura umuyagankuba nawo mu migambi rero kazoza hingura Sosumo rikaba rigiye kwagura ibikorwa rihingura inzoga nka whisky ryongere rihungure n'umuyagankuba nk'uko General Major Aloys Ndayikengurukiye rirongoye abimenyesha. Biruko mu gihe abenegihugu bafise imyidogo ko bafise isukari idahagije. Nako kandi turaza kugera mu ntara ya Makamba aho hari umukenyezi yakomerekejwe n'ububakanye akoresheje igipanga. Inkuru turaza kuyibagezaho. Turabagezaho kandi yindi nkuru ivuga mu ntara ya Bubanza aho gucererwa mu kuriha imishahara y'abakozi biriko biratuma abakozi ba leta batakaza icizere, birashobora no kubaviramwo ingaruka zigiye zitandukanye mu buzima bwa misi yose bwabo. Vyonda kuri subscribe canke s'abone mu gifaransa. Ifyonze ko uca uronka amakuru n'ibiganiro vya Hejuru TV uri mu bambere. N'umwanya rero w'amakuru tubahayemwo kaze aho muherereye hose, abari mu Burundi, abari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afurika no ku yindi migabane ya kure, mwese turabahaye ekaze. Ababona ko urwego rw'ubutungane rutizigiwe na bose kuko bisigaye birugora gutunganiriza bose kubera kumbure abashobora kuvyivangamwo ububasha bw'abategetsi bamwe bamwe busigaye buri hejuru y'ububasha bw'amategeko. Ababibona uko boba bari kure y'ukuri. Mbega ko umengo hano mu gihugu cacu hasigaye hari abantu, amashirahamwe, imigambwe mike yubahuka kugira icikebuye ku mugaragaro, icikebuye ko intwaro bisigura iki ku vy'uburongozi bwiza. Ivyo vyashikirijwe n'umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura Gervais Banshimiyubusa. Ivyo bibazo ni bimwe mu vyo Banshimiyubusa yoba yashikirije anibaza. Hari rero kuri uyu wa gatandatu mu nkunga y'imisi yo kwibuka imyaka 30 iheze umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira aganaguwe, Gervais Banshimiyubusa akaba yabasavye ko kwibaza niba ababona kandi bakavuga ko agatima ko kugomba kugira umurwi w'abantu wihariza ukigonga n'ubutegetsi banje gukumira abandi bose mu buryo bwose bushoboka kariko karabinjirana boba barira busema. Musenyeri Gervais Banshimiyubusa akaba yahanuye abarundi gukura icigwa ku vyabaye bibafashe kwikubita agashi ntibame
bakora ivyo abandi bakoze kandi babona aho vyagiye birashikana igihugu kandi hatari heza. Ni nako kandi abasenyeri b'Akatolika bavuga ko bateye impungenge n'ingorane z'ubutunzi. Mw'itangazo rero bashize ahabona, inama nkuru ya Episkopi Gatolika mu Burundi SECAB yarababajwe n'ukuntu ivy'ubutunzi n'imibano vyifashe muri kino gihe mu gihugu. Ari inyuma rero y'inama idasanzwe yabo bihebeye Imana yabereye ikiriri mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Musenyeri Bonaventure Nahimana n'umwungere mukuru wa Diocese ya Gitega hagati mu gihugu, akaba ari nawe ico gihe yararongoye inama nkuru ya Episkopi Gatolika mu Burundi, niwe somye iryo tangazo. Abepiskopi rero bakababazwa cane n'ikena ridahera ry'igitoro. Ikena ry'igitoro rikurikirirwa n'inkurikizi nyinshi kandi mbi kw'iduga ry'ibiciro vy'ibifungurwa, ibiciro vyo kwiyunguruza, ugutakaza gahunda zo gufata ingendo zitandukanye no kuja ku mirimo birahungabanywa. Hatibagiwe rero n'ingorane zijanye no kwiyunguruza ziba nyinshi mu mwanya mutoya cane, niko rero yemeza. Hagati aho abepiskopi bavuga ko bahagaritswe umutima n'ubusuma bwo mu ngo, mu mirima yokeza hafi mu gihugu cose, hamwe n'imvura nyinshi zogira ingaruka ku mwimbu. Bihebeye Imana rero bakavuga ariko ko bashimishwa n'umutekano wifashe neza muri rusange ubutaka bw'igihugu cose, nubwo hatabuze utunenge nkuko rero ubwabo boba barabishikirije. Inkuru yacu ya mbere twari twabateguriye gisata ca politike, umutekano hamwe n'ubutungane. Ikindi mwomenya nkuko twabivuze ku buryo bw'ipfunyapfunya, nuko ishirahamwe Sosumo inyuma y'isukari ngo ryoba rigiye guhingura umuyagankuba nawo. Mu migambi rero y'akazoza, iryo hingura Sosuma rigiye kwagura ibikorwa rihingure inzoga nka whisky, ryongere rihungure n'umuyagankuba nkuko General Major Aloys Ndayikengurukiye rirongo yabimenyesha. Umuyobozi w'ihingura Sosuma akaba yerekana ko afise intumbero yo kuryagura, aho yifuza ko riva ku bushobozi bwo guhingura itoni ibihumbi 20 rije ku itoni ibihumbi 35. Hazoca rero haba mbere n'ihinguriro rishobora kwimbura amatoni 115 canke arenga. Kurundi ruhande Sosumo yo ishaka kugira ico iterereye kuri yambona kazoza y'igihugu cifashe muri 2040, ari naho yifuza kuba ari Sosumo yongereje ubushobozi. Sosumo ifise ubushobozi bwo kwimbura amatoni ibihumbi 150, maze haheze hiyongere ko kuba rihingura ibindi bikoresho nka rukoro ryo kwa muganga, inzoga nka whisky hamwe n'ibindi. General Major Aloys Ndayikengurukiye akagira ati, ayo mahinguriro niyo azoba afise ububasha bwo kwimbura umuyagankuba gushika kuri megawate 20 zokoreshwa mu ihinguriro, nayo uwusigaye uje ku murongo wa Regideso. Mu ntara ya Makamba hari umukenyezi yakomerekejwe n'ububakanye akoresheje igipanga. Na Agnes Niyonzima y'imyaka 32 yaratswe kugandagurwa kuri uyu wa gatatu. Ndamukiza yarakomerekeje cyane hakoreshejwe igipanga. Ububakanye rero ni nawe yashatse kumwaka ubuzima. Uwo yakomerekejwe yatemagujwe igipanga ku mubiri wiwe wose, harimwo ku gihimba cirondoka, atemaguye n'uwo bubakanye Eric Niyonkuru. Ivyo rero bikaba vyarabereye ku mutumba Rabiro muri komine n'intara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi. Amasoko mu gipolisi no mu ntwaro avuga ko uwo mugabo yaguye ku mugore wiwe nyuma yo kumwikeka ko yamwivye ibihumbi 100 vy'amarundi musi y'amadolari 20. Eric Niyonkuru rero yakorera muri Tanzania, yari yagumye ahiga ko azomwica. Umugore wiwe aca asubira muri Tanzania, niko abajejwe intwaro hasi bemeza. Hari ikirabano no kwihanira inyuma yo gukora iryo bara, ababanyi baciye bashika barakubise uwo mugabo bahakwa kumwica. Iposita rero carahanyarukiye imbere yuko harengana. Agnes Niyonzima ariko avurirwa ku bitaro vy'i Makamba. N'amasoko umuvuzi mu ntara ya Makamba akavuga ko magara yiwe atifashe neza. Umugabo nawe rero arafunzwe n'igipolisi mu kurindira urubanza rw'ikibiriraho. Ubundi bukozi bw'ikibi busa n'ubwo. Hari n'abandi bagabo rero babiri bahagaritswe kuri uyu wa kane mu gitondo n'ababanyi, bikeka kuba bariko bategura ubwicanyi. Eric Kabura bikeka kuba ashaka kugandagura bashiki biwe, nawe Stanislas Minani yoba ariko ategura kwica uwo bubakanye.
Abo babiri rero bakaba bafungiye mu gasho ka komisariya y'igipolisi Makamba. Kunywa ibinyobwa biboreza cane niyo yoba ari intandaro y'iyo nyifato kubw'amasoko mu bajejwe intwaro. Mu ntara ya Bubanza rero gucererwa kuriha imishahara y'abakozi biriko biratuma abakozi ba leta batakaza icizere. Abakozi ba leta rero ntibarahembwa mu Burundi, ivyo birakora ku bakozi bahembwa na leta. Abadandaza rero babafata ko ari ababeshi Bubanza burengero bw'u Burundi. Kubw'abakozi ba leta bavuganye na SOS Media Burundi, ntibishika kenshi ko hagera itariki 4 z'ukundi kwezi batarahembwa. Ukwezi guheze ni ikimenyetso rero ngo kitabesha n'igihugu nta mafaranga gifise. No mu bihe vy'intambara amafaranga rero yatangwa imbere y'impera z'ukwezi vyidogwa n'umukozi wa leta wo mu ntara ya Bubanza amaze imyaka 20 akorera leta. Uko guteba guhembwa abakozi ba leta bituma bagira ingorane zo guheza ukwezi bivuye ku madeni bafashe mu mazu y'idandarizo bategerezwa kwishura buri mpera z'umwaka. Turamaze kumva ko bidutera isoni kugaruka saba ideni tutarariha n'iryo twafashe ubwa mbere, ni kumwe mu bigisha rero yidoga. Kwezi kwa kabiri umushikiranganje w'abakozi n'akazi yarisiguye ko hazoba gucererwa iminsi 2 bivuye ku makosa ariko arakosorwa. Ku kwezi rero nta nsiguro ziratangwa, ibi dutera amakenga niko uwundi mukozi wa leta agaragaza amakenga. Muri iki gihe igiciro c'ivyankenerwa vyaraduze kandi bikanabandanya biduga buri munsi kw'isoko. Gucererwa kuriha amadeni bikaba bitarwa neza abadandaza, mu gihe rero ibiciro vy'ibinyobwa biduzwa buri munsi kandi bikananyegezwa n'abadandazwa ne bene ubunywero. Abakozi ba leta bafise uburyo buke bikora ku binyobwa kavukire. Turabakengurukiye cane banywanyi bacu mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi makuru tuzobagezaho ku munsi w'ejo kuri imbonesha kure ya Hose News. Fyonda kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Imana ibahezagire, mugire ijoro ryiza.